kugira dutere imbere natwe kandi duteze imbere bene wacu abo dushinzwe. Intama zacu dutegerezwa kuzigisha. Kwigisha sinzi wavuze ati ushaka guhonya igihugu ntuze ugende ngo ufate imipanga ufate inkoho ugire ati ushaka ko igihugu gihona, abantu bahona, intama zihona. Bimu bumenyi bazoba imbunuza w'imihimbiri, abantu bazoza mu kubakwega bakwega izuru bajana iyo bashaka. Ati ushaka ko igihugu gitera imbere, ushaka ko isi itera imbere, ushaka ko abantu bamererwa neza, ubaha ubumenyi bo nyene bakamenya gutandukana icatsi n'ururo. Nivyo Yezu yagiriye abigishwa biwe. Ingamunyu ba Petero batari barize Yezu amaze kuzuka, kuko yari yarabigishije, barajina imbere y'inama nkenguza amateka na nshinga amateka, bakavuga ijambo rimwe bagira bati mbega abo bantu ubwo bumenyi babukuye hehe? Ati nta handi atari kwa Yezu, nta handi atari kwa Yezu. Igihugu kitagira incabwenge kiba kigowe. Ibi Yezu yabikoreye abigishwa biwe kugira ngo abagaragariza urukundo rw'umwungere mwiza. Ikindi kiranga Yezu umwungere mwiza n'impuhwe. Yezu ngo abonye abantu bamukurikira bamutera ikigongwe ngo kuko bari bameze nk'intama zitagira umwungere. Naha nyene tuhigire cane kuko harahambaye. Yezu yaciye ahindura programa. Murabona ko yaragiye kuruhuka n'abigishwa biwe, yaciye ahindura acaja mu byo kubigisha ngo kandi umwanya utari muto, kandi umwanya utari muto. Impuhwe gutegwa ikigongwe n'amagorwa y'intama. Umwungere ategerezwa kurangwa n'umutima w'impuhwe nk'uwa Yezu. Intama zishonje akihutira kuzigaburira, zinyotewe akihutira kuziha ico zinwa. Umuntu yoguma abona ko zihaze kandi zishonje, umuntu yoguma abona ko zitanyotewe kandi ziri mu kwicwa n'umwumwa, uwo ntakwiye kwitwa umwungere, akwiye ahubwo gutanga imihoho n'umucangero. Umuntu atihutira guhindura programa kugira uwundi mwene wamererwe neza, gira ngo je namaze gukora ngo isaha yanje yashitse, ngo saa sita yageze nugaye ubona umugwayi ashitse n'ibindi byinshi. Uwo si umwungere mwiza. Yezu araduhaye akarorero guhindura programu kubera intama ikeneye konka, kubera intama ikeneye ivyirya, kubera intama ikeneye ivyinwa. Hariho abantu rero bumye badategwa impuhwe n'intama zishonje canke zinyotewe. Kuri bo kazima bo bahaze ataco babuze, abo baragowe bavukanyi. Yezu uyu munsi araduhamagariye kugira impuhwe z'intama dushinzwe. Tubona inzara n'inyota zazo, tuheze tuzitwararike, tugire umwitwarariko, twiruke umugani wa wundi ati dushushe ibirenge tuzironderera ubuzima. Tureke kuba sindabibazwa kuko Imana yazidushinze izozitubaza. Bive mu majambo bije mu bikorwa. Ababyeyi birukira abana babo, abatwara birukira abatwagwa babo. Umwe wese uko ashinzwe n'ico ashinzwe, kuca ashinzwe ategwa ikigongwe n'ico intama zibuze, aheza azikurikire, aheze azirukire, aheza azirukire. Aha azoba aranzwe nuko bizoba bigaragaze by'ukuri ko ari umwungere mwiza. None umuntu atogira ati nk'akarorero ku gihugu cacu no mu Burundi bwacu, umuntu yobona abantu batonze kuva mu gatondo gushika ku mugoroba batondeye kirya na kiriya, akaguma agira ngo ibintu ni vyiza. Ubwo intama zonezerwa? Niko intama zitaryana zo muri ya menyo. None intama ziritekerereza. Ni ivy'ukuri bavukanye. Umuntu yobona ikintu kirya na kiriya caduze, iki kiragoye, kiriya kiragoye, akaguma agira ati ni vyiza. Kandi uwo muntu yicwe n'uruzuba, yicwe na kiriya, yabuze kirya na kiriya, yabuze ingene ashika hariya na hariya, yabuze kirya na kiriya, akaguma agira ati ntama ni nziza, zirahiriwe, zirahiriwe, kuko wabona atacabuze. Uwo si umwungere mwiza. Umwungere mwiza yitwararika intama ziwe mu magorwa no mu mahirwe, akabona ko zinezerewe, akazumviriza bakayaga. Ikindi nohereza ko caranze Yezu nk'umwungere mwiza co twigisha natwe nukuremesha canke kwizeza intama.
kuremesha canke kwizeza intama